barakoze kandi iki ni igikorwa cyiza cyane. Twese igihe byacamwo twarabyumvise ariko bari kure, ariko tumaranye iminsi dutegurana kugira ngo imitima ikire ibanzirize n'iwacu. Nta bwansi buriho by'ukuri, nta buriho na gatoyi kandi ntabwo twiteze, ariko umurwanizi natwe uko dukoraga nawe nyine akora 24 kuri 24. Mugabo bibiri mvuga ngo ntitumuyobewe, ntituyobewe imigabo n'imikikirire yiwe ingene agerageza ishengero. None rero tugira dusabe uyu mubyeyi pasiteri wa mbere w'Ikiremba nawe mwumva umuhogo wiwe. Kaze cyane. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Amen. Nukuri nk'uko bavuze guhagarara ngaho imbere yanyu umuntu atiteguye ijuru rirunama, ariko iyo umuntu yiteguye ijuru ryose rimutega amaso, ukazamva nawe uri kurarema, ukazamva urahagaze neza. Amen. Yesu nashimwe. None Imana yaradufashije, ibintu byose birategurwa neza. Nta muntu agifise umuhamagaro wo gukorera Imana atotegura ikintu. Ibintu rero twarabiteguye neza, biraza neza, turababariranirana, nuko ubaha imbere y'Imana turera de. Yesu nashimwe. Namwe mwarakoze kudusengera. Imana ibahezagira.